hariho abategetsi bari ku nzego zo hejuru biyumviriye kutuba hafi uno munsi hariho ababonye yuko bikwiye ko batuba hafi ubwa mbere imbere y'abandi. Namwebwe rero nobasaba gutanguranwa na kare ngo yigiye kare ikinga umuyaga, namwe muzane rero ubwo buryo bwanyu. Hariho rero urwego rwo mu bushikiranganji bavuga bwa mbere bwaje ngaha, ubwo rwego rero twagomba uwaruserukiye ari ngaha aze adushikiriza agakemanyi sakabura amatara azaniye abene gihugu bo mu ntara yose. Mwese murimwo, twese turimwo kugira ngo kumbure iyo nyubako yacu ishobore gutera imbere. Twaje ngaha duserukiye urwego rw'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Yari yaturungitse ngo tuze kwifatanya namwe muri bino bikorwa kubwo uko amabanga atamwemereye yuko no munsi ashobora kuba ari ngaha. Ntiyandungitse imbokoboko, yandungikanye agakemanyi ngo ndakabashikirize kandi ngo be murakamushimiye ngo agiye gukubita inzira ipfunsi nibishoboka azobongera. Yandungikanye rero imifuko 100 y'isima ndayifise ngaha mu ikamyo. Muri urwo rukurikirane n'ibyo turafise n'abandi bapfukanyi bifuje kutubwira akajambo. Nagomba mpe akanya akubahwa Ntigacika adushikirize akajambo. Tana oye! Oye! Mbe muranezerewe n'ibikorwa by'iterambere nk'ibi byiza? Cyane gose. Nane ndanezerewe cyane gose kuko twatubiriranye gishika cishi. Ni ibintu novuga kuno munsi ko ari nk'imboneka rimwe. Nagira ndabemerere bivuye ku mutima ko nzobashikira miya kwa miya. Yavuze imyaka 2 jeni wadako twogira umwaka. Wese turemeye ko ibiro vya buramatari mu mwaka bizoba biheze. Dushire kwinguvu nyinshi cyane atanumwe avuye inyuma. Niyo mwabikunda uwo mwaka duhejeje mugabo mugiye bukebuke twatunja mu myaka 2 numva tugiye mu buhombe. Nubwo ko duhomba cyangwa ko twunguke. Rero ndabashigikiye cyane. Sivuze ngo nzotanga igihambaye, nzobitanga umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose kandi abinezerewe tugira amahoro. Ndasabye kumwongera yandi mashi.